Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe ko tugiye kuganira ku majambo y'Imana. Nizera ko ari meza kuko ava muri Bibiliya kandi yahumetswe. Rero ndasaba ngo dutegure imitima yacu kugira ngo by'ukuri imitima yacu igaburirwe ijambo ry'Imana. Haleluya. Turi mu kwezi kw'indwi rero dufata ko twatanguye igice cya gatatu cy'umwaka. Kiri igice cya gatatu kwezi kw'indwi uko'8 hamwe no ku'9 turagomba kuba abantu batahuye kimwe Yesu yavuga ngo umwana w'umuntu ngo ntiyaje gukoregwa, ntiyaje kuba boss, ntiyaje kuba patron, ntiyaje kurondera kumenyekana, ahubwo yaje gukorera abandi. Iryo nibanga nifuza ko neza kwigisha umuntu wese ba yatahuye kandi cyane cyane atahura n'ikibanza Imana ibiha mu mugambi wayo. Haleluya. Amajambo y'Imana yo guhagarara ko tuyasanga mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa igice c'9. Ivyakozwe n'Intumwa igice c'9 turahera ku murongo wa 36 dushikane ku murongo wa 42. Ndaja kuwasoma hose tujane abaza ya Bibiliya kandi nizera ko ari mwese turajana hama catugina turarondera by'ukuri ikintu Imana igomba kutwigisha duhagaze kuri ayo majambo cyangwa ico gisomwa. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Petero agira ante azura Tabita 3:6. Kandi Yopa hari umwigisha yitwa Tabita, nisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa vyiza vyinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru. Kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutuma ko abantu babiri bamwingira bati ntutebe kudushikira. 3:9. Petero arikora ajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amapfundo n'imitamana Doruka yafunditse akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara bera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Umurongo wa nyuma, bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Haleluya. Iyi nkuru umenga ni inkuru nyine kandi ni inkuru by'ukuri. Mugabe iyo nkuru irimo ibintu byinshi cyane bijanye n'igice twinjiyemo cyitwa kuba abantu bakorera abandi. Bibiliya yitubwiye mu buryo bw'imfunyafunyo ko ari umuntu ngo yitwa Doruka canke Tabita, ngo yari umuntu yari mu gisagara cy'Yopa, ngo yari umwigishwa. Imana kuba mu mwigishwa ngo arafise ngo ubutunzi agendana bwitwa kugira ubuntu bwinshi hamwe n'ibikorwa vyiza byinshi. Ico gihe nkuko twese bidushikira aragwara arapfa arasandara. Abigishwa aho bari kumwe aho hantu mu mutima ngira vyaranse ko bihangana, bari bumvise ko Petero ari ahantu bita iruda. Bagati nukuri dufate babiri muri twebwe tubatume ko Petero tumubwira nyaruki aze arabe ibidushikiye, kandi babikora uko nyene nkuko inama yabo yabifunditse. Bamwe babiri batumwa baragenda babwira Petero ibibaye. Petero ngo ntiyatevye araza, arakira ikiziga biyashitse umuvyimba, aramwakira, arasenga, arabataramura, nyakiziga kirumva kiravyuka, araheza ngo amushikiriza abera n'abapfakazi. Icyakurikiye ngo igisagara kindi cyangwa icyo gisagara bambe ngo hari abantu baciye bagira ante baciye bakizwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ikigwa ngo adukura muri kino gice cyose nacise ngo ni inkomoko n'agaciro k'igikorwa cyiza. Inkomoko n'agaciro k'igikorwa cyiza. L'origine et la valeur du service.
l'origine et la valeur du service. Iyo tuvuze inkomoko birumvikana nk'isoko, biravugwa cyane cyane byerekeye inzuzi. Iyo avuze uruzi bagati urya ruzi ruturuka muri uriya musozi, muri iriya ntara, muri ya komine. Abantu bacamye bati amazi ya mbere yari rya ruzi yimburuka hariya. Iyo tuvuze agaciro naho birakunze kuvugwa babishize mu mafaranga, ati kiya kintu giciye inoti y'ivyo ya 5, ati kiya kintu giciye inoti y'100. Canke batagiye mu vy'amafaranga akavuga bati kijya kintu kirafise icyo kimariye kijya gihugu, kiya kintu kirafise icyo kimariye ujya muryango canke ujya muntu. Bisigura muvyo ndaja kuvuga inkomoko y'ibikorwa vyiza abera duhamagarirwa gukora, nongere nce kuco biheza bikamara muri bwa bwami bwa Yesu. Haleluya. Wawe ndi yapfa biravuga ngo yasizeho ubwami bwiwe, ariwe jewe na wewe abavutse bwa kabiri, abihanye kandi abizeye. Abo nyene nibo bahamagara kugenda baba abakozi b'abandi, bagenda barakorera abandi. Haleluya. Ndahera ku nkomoko ku murongo wa 36. Nsubiye ndahasobe mwumvirize ngo kandi Yopa ngo hari umwigisha yitwa nde? Tabita, risobanurwa ngo ibikorwa vyiza, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa vyiza vyinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu murongo uratangaje. Ahantu tangarije ni ingene udondoye uwitwa Tabita. Imbere ko binjira mu byo yakora babanza kumwita izina, bamwisiriye umwigishwa. Ntibavuze ngo uyu muntu yadandaza impuzu z'inyambarabami, si bibavuze. Ntibavuze ngo uyu muntu ngo yize ngo kwishuri ry'Abagiriki, sibyo bavuze. Ntibavuze ngo uyu ngo aragendagenze muri Aziya, i Buraya no muri Amerika. Oya, nta n'imyaka batubwiye. Batubwiye ngo yari umwigishwa. Cyonyine kirahagije, cyonyine kirakwiye tumenye Doruka. Tutavuze se, tutavuze nyina, tutavuze imyaka, tutavuze umutahe, tutavuze n'ingabire za mwemu, umwigisha kirahagije. Haleluya. Iri jambo nari rigufi rirashobora kuba rivuga ubuzima bwacu bw'imwemu bwose, kuko icyazanye Yesu kwarugira ngo arondera abigishwa, kandi yabaronse, kandi barakoze icyo bahamagara gukora. Ariko yasize abwishe ngo namwe mugire nte, mugende muhindura amahanga yose abigishwa. Aho nde nande? Jewe na wewe. Munyemerere mvuga amajambo mwamwe naho nashaka kuyamara kubw'umwanya. Amajambo mwamwe avuga ku cyerekeye kinita ubwigishwa. Umwigishwa yaba ari umuntu muri we yemeye kwicara ku birenge by'umuntu akamwumviriza, akamwumvira, afise intumbero cyangwa umutima woroshe wo kugomba kuba nk'uyo ariko arakurikira. Nico Yesu yabayemwo, nico intumwa zabayemwo. Ndatangara mbonye Bibiliya yemeje ngo umuntu yari umwigishwa. Hari ibintu tuba tuvutse, mwese muri abarundi, mugabo sinzi ko ari mwese. Twese turi abarundi. Simfise kurondera inguvu nyinshi kugira ncike umurundi. Navyaho nagaze upare w'umurundi, ncacika umurundi uko nyene. Ariko umwigishwa hari ikintu cy'urugendo, hari ikintu cyo kugwandanya, cyo gushishikara, cyo kugumamwo, cyo kumvira, cyo gushaka. Uyu Doruka ngo yari umwigishwa sans certificat. Na certificat yavuye ahantu hari aho, ni ibihe yabivuze vyahumezwe n'Imana. Ndashaka kwibaza amarori Imana yari yambaye ikiraba mutima kwa Doruka. Iraba mutima kwa Doruka, uyu muntu ni umwigishwa.
mugabo kandi Bibiliya ntibesha. Hari igihe abantu bamwe twe turavuga ivy'Imana cyangwa none ngivyo ngwiga ngo biragoye, kugira ngo bideribere, kugira ngo bavyoroshe, cyangwa kugira ngo bashigikire ukunanirwa kwabo. Uyu muntu yavyawe n'umugore n'umugabo, uyu muntu yagiduharagi na kawunga, uyu muntu yarasonza, uyu muntu yararuha, uyu muntu yaranakora akazi kuko ntiyajya umuyaga. Nikori yarariha, mugabo ngo yari umwigishwa. Bibiliya rero ngo ntitubesha, Bibiliya iratubwira igicapo kugira ngo tugikwirikire, ngo yari umwigishwa. Haleluya. Ikintu caranga abigishwa haba kuri Yesu haba ku ntumwa, barangwa n'ihinduka muri bo, ihinduka muri bo. Iryo hinduka rimaze kuba muri bo, ikintu cya mbere cyaranga abantu bagendanye na Yesu kwari ukunesha kameremere mu mitima yabo, mu buzima bwabo. Doruka yari yarashoboye kunesha kamere muri we. Bamwe baravuga na hata utabona muri Bibiliya ko na wene ngo yari umupfakazi kandi yari impunzi. Hari n'abavuga bati nta n'abana yari afise. Mu gihe cyo kuba impunzi, mu gihe cyo kuba ata mwana afise, ata muryango afise, ntiyagiye kwiyitwararika, ahubwo muri we kubera kunesha kamere kamutwara kwikunda, yitwararitse ab'Imana yamushizemo. Kamere idutwara ahantu twikunda, idutwara ahantu twitwararika, idutwara ahantu n'ingona zacu tuzigira ururirimbo. Hari igihe umuntu agira ingorane gushika hazirota, kubera yazakiye, kandi si bibi, ingorane zihise urazibona, mugabo hari nyifata ibereye mu ngorane. Umwigisha wa Yesu Kristo ni umuntu agomba kunesha ya kamere. Akayinesheje iki? Ayinesheje ijambo rya Kristo muri we, ayinesheje mpemu ya muri twebwe, kugira ngo mugihe n'umenga jewe nije nkeneye kuba centre d'intérêt, hari igihe umuntu umenga isi yose, amashengero yose yomwitwararika, ibikorwa byose bagahagarika bakaza kumwumviriza. Imana yabira batabwo nkeneye ko wumviriza abandi wewe ahubwo. Doruka mu kubaho kwiwe yahisemo kuba umugisha Iyopa. Doruka ashobora kuba yarasonza agasonzera muri mpemu. Doruka ashobora kuba yarakumbura abantu b'iwabo akabakumbura nk'umuntu asenga. Doruka ashobora kuba ari umuntu agenda wumve ati ndumva naje nkeneye bamwe nasiga hari iwacu, mvuga ati naho ndabashaka isaha yavyo irahari, sinca nsanga ab'Imana yanshizemwo aba bantu bapfakaye mu mvo izi n'izi, bose usanga babuze umuntu abafasha, ndava tubishikira. Doruka yashoboye kunesha kamere kwikunda, yari yarayinesheje. Nimba ugomba kuba umuntu akorera abandi, wiyibagire, kuko Imana izokwibuka. Niwitwararika, Imana izokureka, uzaje usanga ufise inzira nto zo kwishishikara wewe, kuko ugarukira hafi wewe. Ubishoboye biki hano ku isi wewe? Niyo wiyibagira, Imana nayo isanzwe ari umwizigirwa, ivise ibindi bintu yatekanije utaranamenya byo guhezagira wewe. Cika umuntu yumvira ku bandi, cika umuntu arondera guhazwa nuko abandi baronse umugisha, cika umuntu arajwe ishinga nuko abera bohabwa umugisha, bomererwa neza, bohabwa ivyizigiro, bomenga ingabire zabo, botahura Yesu. Urazwe ishinga n'ivyo.
ntusuye kurara uraharura amapantaro ufise, ibirato ufise, inshuro wahikiye mu ishure, imitahe imaze guta, naho ivyo atari bikuvyumvira ko ntibigutwara umwanya wawe. Sintahura umuntu ashobora gufata amasaha 28 akaryama nko 8 ayandi akaba yo kwiyumvirako. Hari ikibazo. Hinduka, cika umugende w'umugisha, hitamwo kwa mucika umugisha wabera canke abantu b'Imana hano kw'isi. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Ikindi caranga umwigishwa nuko barangwa nuko baba bafise ubucuti n'uwo Yesu nyene. Bibiliya iravuga muri Mariko 3:14 ngo yarabatoranije ngo acabana nabo, amaze kubana nabo ngo acarabarungika. Bisigura ngo abigishwa bari bafise umwanya uhagije na Yesu, kandi iyo umuntu afise umwanya uhagije na Yesu aba sensible pour la cause divine, arakogwako n'ivy'ubwami bw'Imana. Erega hari igihe umuntu yumva amakuru ukamenga avuze igishinwa, umuntu akumva ikibazo cyabaye mw'ishengero ukamenga bavuze mu rundi rurimi adatahura, kubera ku mutima wiwe ugize iminsi waragerereye ahandi hantu afite si hari. Tubona umubiri mugabo kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu hari ahandi hantu yibereye, indirimbo yiwe n'ubushomeri. Ariko kubera ubucuti bwiwe n'Imana, mu gihe yumva hari amakuru avuga ku bapfakazi b'impande hirya no hino yiwe, yarumva ko icyo kibazo kibaye iciwe, agikuye hehe? Muri wa mutima w'Imana yaronka, kubera arondera Imana ku munsi ku munsi. Burya ibintu vy'Imana vyuruka biva ku mutima w'Imana bikamanukira ku bantu hano ku isi mugabo bari kumwe na Yesu. Nayo ubundi naho turi mw'ishengero turashaka aho tutarashikira abapagani kumva ivy'Imana. Hari abantu bize mu seminari bavyiga imisi yose mu gatondo, hari abantu bafite n'ingabire yo gusoma ibitabo vy'Imana babisomye byose, mugabo ikintu babuze n'ubucuti n'Imana kugira ngo bashire mu ngiro ivyo bumvise canke basomye. Uyu munsi ugiye kuri telefone yawe WhatsApp usanga uronka amaudio y'ivy'Imana nka 10 ku munsi. Ni menshi, tumva vyinshi. Ikizotuma ibyo twumva bigira akamaro mu buzima bwacu n'ubucuti dusaniye niyo Mana nyene. Haleluya. Abigishwa barese ubucuti bukogwako bukabakabwa na Yesu. Apana ngo harabaye, apana ngo numva ngo, apana ngo bambwiye ngo, jewe bite. Uyu munsi niho tugeze mu gice cya 3 cy'umwaka, ntushobora gufata ingongere ntangure gukora rero. Oya, birafise aho bija birava. Singingo gusa biva mu bucuti umuntu afitaniye n'Imana. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Mu bwigisho kandi yaratahuye bya jambo Yesu yavuga ngo ntibikore kuba vyiza kubwo gushimwa n'abantu. Yesu mutumwa bw'iyongera tufata ko bwa kabiri. Ubutumwa bwa mbere Yesu yavuze buri cyane muri Matayo 5. Matayo 6 atangura kuja aravuga cyane imitima asanzwe azi mu bafarisayo. Hamwe yavuze yekeye gusenga, bisize iminyota, barondera kumenywa n'abantu. Ariko kandi muri Matayo 6 umurongo wa mbere niho yavuga ngo ntimukoreshe ibyiza no gushimwa n'abantu. Widoruka kubera uguhinduka ntiyakora arondera izina. Iyo ajya kurondera izina apfuye bari gushima Imana, kuko ibyo bintu biraruhisha. Iyo ajya kuba yakoze arondera ko bamumenya, abantu bari gushima Imana atashe ati twari turushe. Kubera iki? Agusoneye igitenge agomba ishe kuri statue, agomba uje kubishinga ntaye mu ishengero. Ariko yabikoze mu kurondera ko Imana yohabwa icyubahiro, bijya kugira agaciro yapfuye.
nimba hari ikintu cy'agaciro mu buzima bw'impwemu ni ikintu bita attitude, igituma ukora ibintu. Igituma ukora ibintu ni kimwe mu byerekana ihinduka riri muri wewe. Kandi ahantu kamere yacu igakunda kugwanira ngaho nyene. Kamere igomba ko ikintu wagikoze omwe hagira abantu babimenya, cyane cyane umurongozi. Ivyo n'ubwana. Bise umwana niyo afashe igikoropesho umukozi karakoropa, bose bagakora ko gusa, agaca haguruka, nshitse papa nakorofye. Niyo yofata ipasi kugira ntamuriza akamwemera agakora ko gusa, nashe papa nagoroye. Kandi aravyibuka yabikoze mu gatondo, ntashe saa 3 aravyibuka kubera ko avyibuka. Mugabo cyamuraniye mu ishuri acahora. Kubera iki? L'attitude mu buzima rukristo mu bwigishwa ni ikintu cy'agaciro cyane. Nihe ushira inkomezi, nibihe bikuryohera mu kuboko kwawe, ni watore nyishi ico kibazo mu buzima bwawe, nta nkeka uracika umuntu akorera abandi. Iyo imvo yo gukora ibaye nziza n'inkomezi zirakurikira. Iyo imvo ari nziza wamako mwabonye ingene Bibiliya yavuze ngo uwo muntu ngo yaramutunzi kubw'ibikora byiza n'ubuntu yagira cyaramaho. Iyo umuntu afise imvo itariyo, iyo abaye akagerageza kamwe acarukira 1000 kilometers, byanse ngo narihenze, ngira ngo narihenze ijwi, ngira Imana siyo yavuze kuko yageragejwe. Aki umuntu afise imvo nziza yo gukora, umucyo urutoki arabandanya. Uvuga ko yibona nta kibazo, abazi icyo bavugaye n'Imana, abazi cyatumye haguruka. Ndizera ko Doruka yari afise imvo nziza yatuma akora bino bintu. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Kimwe byo kwitondera, uzukore bike ngo ukore vyo, uzukore bike mugabo ukore vyo. Imana yadutumye vyinshi, yadutumye vyo gusa. Yesu umunsi matanga akarorero cyangwa umugani yerekana abantu bahawe akazi mu gatondo barakora nyene, saa 6 Yesu yongeramo abandi bakozi, mugabo wari umugani barakora 11 yashongeramo abandi bakozi. Agitanga agahembo 12 harabaye intambara. Bigenda gute? Jewe guhera 6h ndi muzee wa kazi, ucumemba n'umuntu yaje 17h. Oya, wowe nukoraba neza, we ntizigeke gukoresha abantu. Mugabo n'imvugo ngereranyo subwa ngo muganira bivuga. Icyo birivuga nuko abantu bakoze guhera mu gatondo vyabananiye kwakira ko boronka ingero imwe n'abakoze guhera 11. Mugabo tutabeshanye, umuntu wese akoze icyo bamubwiye ntabahejeje. Aho mu gatondo ega nabone umuntu agiye kubabwira ati basi mwe mwakoze hatarashuha. Sivyo? Timwe mwakoze hatarashuha kweki muguha kuronka amahera menshi. Uyu nawe aje kuronka 17h yabanje gusonza. Mwe nabaye avance kandi saa 5 mwari. Kamurondera impembo nyinshi kubera iki? Nimbongereranye. Imana ihabwe icyo yuko ishobora kuvyara muri twebwe imvo nziza mugihe twemeye kugendeshwa nayo, tutarondera kumenyekana, tutarondera kubaka izina ryacu, tutarondera kwandikisha amateka hano ku isi, tugomba cyane cyane ko Imana ihabwe icyubahiro cyonyine. Haleluya. Ikindi nizera ntakekeranya ko abigishwa canke na Dorcas arimo bari baramenye ingene Imana ifata ivyo yaduhaye nk'ibibitsanyo. Ibibitsanyo
Yesu yagiye atanga imigani itandukanye, imwe y'itaranto indi ya mina, yerekana ko Imana igiye gupfa, Yesu agiye gupfa, Yesu agiye kuzuka, mugabo kandi azogenda mu bwiza yahoranye mu ijuru. Mugabo kandi ko azogenda dusigiye iki? Ingabire canke ubundi burusho, amavantage canke ibyo dushoboye bitandukanye. Mugabo kandi Yesu yaragomba gusigira ishengero umutima wo kugwiza ivyo ryahawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndatangara ngene Bibiliya avuga ko Doruka yavugishwa. Yaravugishwa. Tutabeshe Bibiliya ntavyo batubwiye. Doruka ntiyari umusiguzi w'ijambo ry'Imana. Ntavyo batubariye. Doruka ntiyerekwa. Oyaya. Ngo yari afise iki? Sa? Yaragisha kandi yari afise ubuntu bwinshi. Ivyo vyatumye abapfakazi babaho. Ivyo vyatumye hariho abandi bantu bumva by'ukuri bashima Imana kubyerekeye kujisha kwiwe. Ariko benshi turondera kuvugishwa kugira ngo tucika abanyemwemu. Abandi turondera gusigura ijambo ry'Imana kugira ngo tumve by'ukuri ko turiko turakorera Imana. Ariko by'ukuri umuntu akwiye kubaho mu buzima bwiwe, mpamvu ndabigaruka ko ariko ararondera kumenya ivy'Imana yamubikije atana kimwe akengereyemwo. Nibaza ko Doruka muri kino gihe amashengero amwe ngira guhava mwirukana amwe kubera Doruka bisigura ko yari afise imigenderanire idasanzwe n'abo bantu kubera kubagishira impuzu. Hamwe na hamwe harabari guhava bafata ngo ariko aragumura ishengero. Hamwe na hamwe hari nago guhava bagira ubwoba ngo azava dutwara abantu. Mugabo Doruka yarazi ko ingabire Imana yamuhaye, Imana igomba yuko agira ante ayigwiza. Yarayigwije mbega? Yarayigwije. Yesu yarekanye muri Luka 19 yerekana ngo umuntu yahawe mina imwe, abantu batatu bahawe mina imwe. Umwe aragenda ya mina imwe ayikuramwo mina zingahe? 10. Muri umuntu yarageze ahantu aja kwimikwa mu kindi gisagara kugira ngo arongore ahantu, acasiga abantu batatu, umwe amuha mina imwe, uwundi imwe, uwundi imwe. Uwa mina imwe aragenda ikuramwo 10. Uwundi wa mina imwe aragenda ikuramwo izindi 5. Uwundi wa mina imwe ngo aragenda yitekera mu kiremo, arayishira ahantu hatekanye. Ati uyu mugabo ndamuza akunda gutwara ibitari gwiwe, reka ndayibike neza kugira ngo ntagico dupfa, kuko ndazi n'ingara. Mugabo wa mina 10, wa mina imwe yakwemwe mina 10, wa murongoza amaze kugaruka abwiye ati wabaye mwizi wa kuri bike, ndagwaye ibisagari 10. Era rimwe ryavuyemo 10 rica rivamwo ubuguverineri 10. Ni nkaho umuntu umusigarana ihera rimwe ry'amakongomani, kwaje musangana amahera 10 y'amakongomani, kwaje muha gutwara Kongo. Bisigura ngo Imana iragomba ikintu cyo kugwiza ivy'Imana yaduhaye, nimba tugomba kuba abantu bakorera abandi. Ndatangara ngene Yesu atavuze ngo yamusigiye mina 1000 kuko cumegana mutahe muremure. Ako ni rimwe. Bisigura ngo uyu muntu vyari gushoboka yuko aja muri kamera bati uyu muntu ampaye mutahe mutahe karangeza, ndoca ndawuryamwo. Ndiko ndibaza gukora utaca wimvira uvyekeye ibisagara uzocizezwa, kuko ntavyo Yesu yamubariye. Udandaza mina imwe ikavamo 10 ataco witeza, ariko gusa Yesu yagusigiye ivyo gusa.
ni ukwizera k'ukuri. Aleluya, aleluya. Yesu yaragiye aragaragaza yuko iyo umuntu ari muri Yesu Kristo afise ibintu yabikijwe, afise ibyo ashoboye, afise ingabire za mpwemu, kandi izo niyo azifata nk'uwazibikijwe akabona kugenda zigwiza ku bw'abera, bizovamo umwimbu mwinshi cyane gose. Aleluya. Wabikijwe iki? Ufise iki? Ufise iki? Umuntu wese ashaka gufata icyo kibazo akagitahana akaca kucishura, kandi yanditse no kwandika. Nimba Doruka yari afise imashini, bamwe bafise amadiplome, bafise imiduga, bafise amakonte yuzuye, bafise ubwenge butandukanye bivanye n'ivyo bize, bafise ibintu vyinshi, bisigura ngo twese turagize nte, turafise. Nivyo? Niba ndemera ko bafise. Dufise byinshi, dufise byinshi, kandi by'agaciro mu nyonga z'Imana. Twese turafise. Haze kumenya iyo pahawe gusa, haze kumenya iyo pahiwaho gusa, kugira umenye abantu bari impande yawe bakeneye ivyo ufise, nayo ubundi urafise. Aleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba tuturondera inkomoko y'ikuba ciza dukora hano ku isi, nuko kiva mu bwigishwa, mu rugendo rw'ubwigishwa twihaye hamwe na Yesu. Ko niyo twamwiha azoduhindura, azodukuramwo kwikunda, azodukuramwo kwiyitwararika, azodukuramwo kurondera iminsi yose guhabwa, azodukuramwo gusanga twakoze n'imvo itariyo, kandi azodutahuza cyane cyane ibintu byinshi dufise ku buzima bwacu bishobora kubera umugisha abera cyangwa inosi. Aleluya. Ndifuza umuntu wese kuba muri urwo rugendo, aho umuntu apfukama ibitondo byose timenyesha, nkuramo akantu ko kwikunda. Iminsi yose nsenga mpagaze kuri kahize, nta mwitware ko ivy'imwana mfise, ndagwaye. Iminsi yose akantu kose ngumenga konzako, nibamfashe, nibamvugire, nibagize uku. Urashaka guhindura umwami. Hindura umwami mu izina rya Yesu. Hindura ivyiyumviro, cika umugende w'umugisha, cika ikiraro gituma abantu baronka umugisha. Nta mukene hari hano hantu, nta mukene hari hano hantu. Abantu bose baratunze, batunze amagara, batunze ubwenge, batunze inkomezi, batunze ingabire za mpwemu. Ibyo byose ashaka kuba ku bwami bw'Imana, Yesu agashimwa ari ku ntebe yiwe y'icyubahiro iyo hejuru. Aleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Aleluya. Ndagomba kuvuga ku gaciro k'ibikuba dukora, canke mukora, canke muzokora, canke muhamagarirwa gukora. Imana ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 37 umanutse gushaka kuri 42 niho dukura cyane cyane agaciro k'ibintu dugenda dukora. Imana yaremeye yuko Doruka agirane agwara. Mbega bigishobora gwara canke yagiye mu ntege nke? Nivyo yagize kwizera guka caragwara. Uyu muntu kuyo tumuzengera hakiri kare ntiyari kugwara, ntiyari gupfa. Akimana yavyemeye, yaragwaye kandi yarapfuye. Apfuye abera baravuga ati ibintu none niko Imana yabishatse cyane. Batoba ko Petero bamaze kumuhagira baramushyira mu cyumba cyo hejuru nkuko imigenzo yabo yari iri. Umugenzo w'iyopa iyo umuntu apfuye yahangwa kuri uwo munsi nyene, kandi babanza kumuhagira. Ngo baravuga bati none ibi bintu tuvyakire cyane tuvyakire. Laba ingene batumye ko Petero ntibavuze ngo ngumuzure, bati nyaruka ntusibe gusa. Nabo ntibatahora ibibaye. Petero ntiyatevye kuza, yaraje arasenga, hama
tabita arazuka aramubahereza. Ikintu nakuyemo cya mbere cy'agaciro k'ibikorwa byiza dukora nuko burya biratuma haba intervention divine mu buzima bw'abantu, biratuma haba kugaragara kw'Imana, gukora kw'Imana mu buzima bw'abantu. Bibiliya irafise imvugo igenda irakoresha hamwe ngo ukuboko kw'Imana, ngo amatwi y'Imana, ngo umutima w'Imana, ngo amaso y'Imana. Mugabo nta muntu azobwira ngo narayibonye, ngo amaso yawe ngo asuku, ngo imbonero yayo ingana uku. Mugabo cyane cyane Imana igomba ko tugira igicapo cy'ukuntu Imana ikora. Iyo umuntu yumviye Imana agakora ikikorwa cyo kuyumvira, cyane cyane mu gukora ikikorwa cyiza Imana ize ku mutima wiwe, mu buzima bw'abantu abo bantu baza kubona by'ukuri igikorwa cy'Imana ngene gihambaye. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu kubera ingene bazi Doruka, kubera ivyo Doruka yabakoreye, bari barabonye Imana, barati uyu muntu avahe. Abandi bagoma baduza ibiciro, we badusonera kuri gusa. Abandi niyo batuguranye bahekereza amajambo atariyo, ariko wewe atugurangiye ati ni waronka uzompa ubuze naho n'amahoro. Aba bantu bari barabonye Imana bashikako iciye kuri Doruka. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega Imana yo gucako igashikira umuntu sa cyangwa cyako barongozi gusa, cyangwa ko batunzi gusa, cyangwa cyako bize gusa, cyangwa cyako badapanze gusa? Imana yo gucako igashikira umuntu hano ku isi? Nivyo oya tubekera abantu badapanze, abantu bize, abantu batunze gusa. Nejewe reka ubukene bwanje buzura inzara. Iyo Imana igushize igikorwa ku mutima, umenye igomba kugira ikikoze hano ku isi mu buzima bw'umuntu kanaka. Ishobora gukoresha umwanya wawe, ubwenge bwawe, amahera yawe, ingabire yawe, n'ibindi byose uzosanga biri hafi yawe. Imana ishimwe. Iyo tutabimenye turashobora gusanga twabisuzuguye. Umuntu agatangura kuraba ibyo afise, none kino gihumbi by'ukuri aha icyo kijya kumara, none ari gihumbi si cyo ufise. None kubise igihumbi ntumva ko ariyo meshi wawe, genda utanga icyo gihumbi. None bujya kubusuhuza, numvise ngo benshi baragiyeyo. None usanga ibyo batwaye bise akamaro kavyo, ugasanga ibyo utwaye bise kandi kamaro. Kumbure verse wotwara hajya hanagwariye, ishobora kuba ari Imana igomba gukorera ko kugira ngo wa muntu aronke ivyizigiro. Ntugasuzugure icyo wahawe. Icyo nyene Imana icambitse umubiri mbaye wa wundi, kesha gutuma abantu batahabwa ivyizigiro. Imana ishimwe. Ntugasuzugure icyo wahawe. Emera Imana gukoresha kugira ngo intervene cyangwa ishike ku buzima bw'abantu. Warozi ko amafaranga 100 ashaka gutuma umuntu arara, esoma ikamererwa neza hamagasinzira. Amafaranga 500 ashaka gutuma umuntu ararana umunezero, akarari yumvira kuri yo Mana yagukoreyemo. Mu gihe wavuga ngo ayo mafaranga ngo ntacamaze. Ni banki nkuru ya Republika yaremeje ko ayo mahera abaho, nawe ntuyane. Ayo mahera arabaho. Ugiye kugura ikintu kanaka kivuga igihumbi, hakaraho amahera 10 ntibakiguha. None ayo mahera yakengera kubera iki? Arabaho. Ari ufise yakoreshe. Arimo ikaranga nyinshi, arimo ibikarango byinshi. Ni irobo ya kawunga, kandi irobo ririye muryango. Hari n'abatarimara
ni ukuvuga ngo amahera yose ni menshi ashobora kubibwa ubwami bw'Imana, ishengero rikabaho, minisiteri kanaka ikabaho, umuryango ukaronka ivyizigiro, ingwara z'abantu zigakira mu izina rya Yesu. Emera ukoreshe kugira ngo habe intervention divine mu buzima bw'abantu. Haleluya. Imana yabwi cyubahiro. Akandi kamaro k'ibikorwa byadukora nuko burya dukwiye kumenya ino principe Yesu yavuze muri Matayo 13 umurongo wa 31 cya 32. Munyimenda hasome Matayo 13 umurongo waho wa 31 ushaka kuri 32. Havuga gute? Haravuga ngo abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mwijuru busa n'akabuto ka sinapi. Umuntu yabirira akagatera mu ndimiro yiwe ngo kandi ni kanzinya hanyuma y'imbuto zose, ariko iyo gakuze kaba kanini kakaruta ibirimwa byose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Akamaro k'ibikorwa byadukora nuko ibyo nyine twakoze bica bituma n'abandi bantu bakora cyangwa izindi ngabire dushobora gukora. C'est une opportunité pour les autres services. Yesu yerekana mu buryo bw'ikigereranyo ingene akabuto ka sinapi ngo ari gatoya cyane, mu mugabo y'umuntu w'umurimyi agafasha agashyira mu ndimiro yiwe kaba ari gato kakagenda mu ivu katanaboneka, mugabo kandi kazogera ahantu gakura kagacika igiti kininiya kica gicika igisagara cy'inyoni. Ariko erekana yuko imbuto yose y'umuntu w'Imana, umuntu w'impwemu, izogera ahantu ibikiraro cy'ibindi bikorwa byiza bitandukanye. Naho Petero yari afise amavuta yo kuzura abapfuye, burya abamutumye ko biri yavuze ngo bari bumise ko Petero ageze hehe? Ageze i Luda. Bamaze kuva ati Petero rero nawe nasanze afise ikintu cyo kuzura abapfuye, mudutumireko. Babitumwe n'iki? Nuko wapfuye yari umukozi wabo. Ivyo Dorcas yakoze vyatumye ingabire ya Petero ibandanya ikora. Bisigura ngo ikintu cyose uzokora hano ku isi hariho abandi bantu kiza gukabura, kiza gutuma biyumvira neza, kiza gutuma nabo bavuga ati nanje ifo ngicyo nkoze. Ejo bundi nta minsi myinshi iheze nari aho bita kuri Avenue de la Victoire muri ville hafi ya hari ishengero ryacu rya Minerva. Mbona umuntu yegamiye imodoka, mugabo mbona ari bamwe umenga ari karadegezwa. Nkabona ko afise ibekiye, mugabo nkabona umenga n'umuntu agomba kugwa. Nkabona ko inkomezi zizo guhagarara ntizikiri mu ibekiye ziri ku muduga niho yegamiye. Je nkagira ikibazo uyu muntu agwaye iki? Agwaye intandara canke ifite ikibazo ikiye? Abantu bose bamurenganye nkabona umenga baratinya. Urazi ko hari ibintu acavuga ku ntandara cyane n'abatavyigiye. Nibyo? Ati umwegereye urahagwa. Jewe naje ntangura kuja muri abo, ntangura gutinya nca hirya kuri pave kugira ngo nanje simure nisanganya. Ko nabwo ati no kuri umukozi w'Imana arenganye umuntu hajya ariko agira uku agomba kugwa by'ukuri, aho ntabwo Kristo burimo. Ndagira nyene mugabo nesha ubwoba negira buke buke, sinzi urimo inkoresha, sinzi ko ari Kirundi, sinzi ko ari Giswahili, ndaraba acambwira ngo harakano kavuye muri iyi bekira biza akantu kari mu makika gatuma iro inkombezi zo kwakira inkombezi cyangwa ibiro bya wa muntu ariko arayikoresha, kari kasokoze kagwa nkajya. Nshisi arambwira ati harakano kavuye ngaha kandonderere kameze nk'agasongoye, canja gukarondera. Nkitangura kurondera abantu bose aca baratinyuka, buya sije na gatoyi katowe n'abandi.
turakarondera turagashyira muri ya bekiye, umuntu acarakomera aca aribandaniriza. Vyavuye he? Vyavuye ko numviye kandi abandi baciye bumvira, baca baza babona kurusha jewe. Ikintu umuntu wese akoze kivyara urunganwe, kivyara generation. Ugomba ihanga ry'abantu batanga, tangura gutanga. Cyane cyane generation tushobora gufisa ko ububasha bukomeye gose nizi wacu, muhiri wacu. Ugomba umuntu abantu ko baharirana, tanga uruharire. Ugomba gutanga ihanga ry'abavuga neza, tanga uruvuge neza. Ikintu cyose uzokora hano ku isi umenye ko hari ihanga icarivuka. Niyo wafata umwana mukamurira ishuri, uvyaye abandi bana bazorira ishuri abandi nk'igihumbi. Ni watangura gutanga lift, uravyaye abantu igihumbi batanga lift. Ni watangura gutanga umutahe w'abantu naho bababika ba 30 hari abantu batanga imitahe nawe ushizeho hano ku isi mu myaka iyi canke izoza. Iyo ukoze ikintu utanze une opportunité, utanze akaryo ku bindi bikogwa. Yesu ino banga yararizi, yararizi cyane kandi na Doroka ngo yarabizi gose. Imana yabicubahiro. Abantu benshi tuzi ko ikintu kigira agaciro canke cyamehe utanga za association. N'ubu uzasanga batanguje association des atteints du Covid-19. Usange bayitanguje kugira berekane ingene imitahe yawe yahombye canke ibinabiriya. Umva abantu bakunda association ko bibaza ati association itanguye ni ibintu bica bigenda bitibagirwa. Ndagenda gwe ikintu cyambere kitibagirwa ni ikintu gikorewe mu Mana, gishya ku mutima w'Imana, kigatuma abantu batanga ati iyo Mana igira neza. Yandi mu baturirimbira, je ndimbira mu mutima murabizi. Tanguza ihanga ry'abantu batanga ibiraro bituma abantu bakora neza kandi bizogenda neza. Ni watanga gukora ibikorwa vyiza bitahwanye n'ingabire zawe, bihwanye n'ivyo ushoboye, hari abantu bakurabira mu mpisho. Bamwe bazobikora batagushingiye intahe ariko barabibonye. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aragwa ko ikintu tugira nte tugitahura. Haleluya. Akandi kamaro k'ibyo bya dukora nuko dutuma Imana ishimwa. Wamenga nari kugiherako mugabo ntacyo byo navuze byose ni bya Yesu, sivyo? Abikorera ba kabiri 4 12 na 15. Abikorera ba kabiri 4 12 na 15. Havuga gute? Nuko rero urupfu rukorera muri twebwe ariko ubugingo bukorera muri mwebwe. 15. Kuko ivyo byose biba ku bwanyu kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongerekanishwe no kugwira kw'abantu bugwidishimwe ngo ritere Imana icyubahiro. Iyi mirongo ikuye mu gice kirekire Paulo ikarerekana umuruho w'ikuba cy'Imana, cyane cyane mwihamwa yagirirwa n'abayuda. Akerekana yuko ubundi ku muzi Paulo yama yatanze ngo yicwe kubw'ubutumwa bwiza agenda aravuga ati burya rero twe tugendana urupfu, ati mugabo kandi twe naho tugendana urupfu ntacaze bamwebwe mugendana ubugingo. Bisigura ngo amarushwa ukugeragezwa kwa Paulo kwatuma abakorinto baronka umugisha, kandi abantu batakwiga ubutumwa bwiza ari benshi, bagashima Imana ari benshi, Imana irahera cyane ikagira igahabwa icyubahiro.
iyo ukoze igikorwa cyiza ujya mutima wagikorewe uraduza icyubahiro kuri iyo mana. umuntu aho kurara aranigana n'inzara acarara mu ishimwe, Imana igahimbagwa cyane rwose. narabaye mu Gihosha ndiga agaciro k'ikintu bita 50 francs y'amarundi. icyo gihe bisi yari 350. ayandi makartier cyane cyane ahitwa ko ari hafi atamidugo ihari bari 300. rero nari mfise ivyibwa ndiko ndakora kuri Lumiere F4 campus F4, kandi kubera icyo igorongora igihe zanga cyagutakaranye imisi yose naba ndiko ndati kiriyo cyane nta kiriyo. rero gira kubera sinzi ko ari ishuri nariko ndacamo cyankira ngo Imana yavyemera, hagenda asanga senkani yagiye nsigaye 300. hamwe nkaca mfata bisi ya Gasenyi nkaca ndugira ngaha kuri Saint Esprit cenka yaka umuntu twicaranye ukuntu bimeze. rero nasanze senkani ya ntakaranye ayampaye bisi yakikikana impande yo muhira. narashima Imana cyane gose, sindamuzi ntanzi ngo yampaye 70. nkumva ko nshimye Imana cyane kubera iki narose 50 yongera kuri ya 300 nari mfise. abarundi baravuze ikintu cyakira yita ngo kwica ijoro, bamwe ngira barakizi. kwica ijoro cyasigura ngo umuntu ntacyo yagira gaburira abana, none hari umuntu w'umubanyi amushitseko aramugemuriye icyo bita inkoko, amuhaye inkoko zirimo agafu cyangwa uduharage cyangwa ibyo kurya bitandukanye bashobora kurara bafunguye. bacaga ngo yishe ijoro ryiwe. uyu muntu n'abana biwe barara bafise ishimwe ati nukuri turabonye umubanyi mwiza. sinzira bibondo ivyeje Imana izobimenya. mbere nzosimba hariya nuko vyanshikiye gusa ndangiye kwa nyokuru wanyu yompa bagashima Imana. ibikwa vyiza dukora umenye nawe utacironka ecran ibikwereka mwijuru barahimbagwa. Yesu arahabwa icyubahiro ati hari umuntu afise umutima wanje, hari umuntu ataryoherwa haze wenyene. ariko ikibazo benshi iyo duhezagiwe ikigihezagirwa ni inyenzi zo mu mazi yacu. inyenzi, imbwa, ubuyabu, ibintu bidashaka gushima Imana byovyo birakakama gusa hirya yacu bidoga. ariko wewe uri umuntu w'impwemu waremwe, uri umuntu agira imigendere n'abantu. haga nabera bahage, nibyo haga nabera bahage, tunga nabera batunge, orohegwa nabera borohegwe. ugendeye mu kiyaya emera n'abandi bagere ko bagendera mu biyaya. ugize akaruhuko ko kubaho tuma n'abandi bangahe basi nawe wagira akaruhuko. ica amajoro y'abantu, ntimwica amajoro y'abantu, kuko ibyo bitera ishimwe ku Mana agahimbagwa hamwe na hamwe. kubera Yesu akunda abizigirwa ashaka no kukongera kuko yemeye gucika umugende w'umugisha. Haleluya, haleluya. birakunda benshi iyo tuvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro tukunda kwivuga ryari? iyo ari umuntu yagiriye operation yakize, ari umuntu yarokotse muri accident, aho ni Imana ihabwe icyubahiro. ariko utanze inoti ya 10 ku muntu afite ikibazo umenga birababaje. ariko naho Yesu yahawe icyubahiro, nawe asigaye uri vide. ega ni principe yo kubiba. naho gukorera Imana kwawe gufise ibintu bimwe bikugwanya kumbure kwishengero ni kure, genda izuba rikwakire wongere useruke, ariko azazohabwa icyubahiro Yesu. Haleluya. hageze ahantu
umuntu yihutira gutanga ibyo kuronka tukavyirengagiza kuko Imana itwitwararitse. Yesu yavuze ijambo kandi rikomeye ngo mbega ngo ninde yorusha uko yarasanzwe areha ku nkokora kubera yirwaraganya. Abantu twigatoraganya n'abantu turondera kuronka iminsi yose, tutarondera ko abantu Imana yoshimwa nuko twakitse umugisha ku bandi. Imana ihabwe icyubahiro. Hindura, provoka ishimwe ku Mana. Imana izoshima kubera ko hari umuntu yakize muri accident gusa, naho nivyo Imana ibinezerererwa. Indoshima ko hari umuntu twasengeye agakira muri operation, naho Imana navyo ibinezerererwa. Ariko kandi Imana izoshimwa mu gizo ko umuntu atagira amahera y'ishure ukagenda kayamushira mu gateka kiwe, ukumva kuheza bw'Imana, ukavuga ati uyu muntu niyagira ahantu arigwa ishure aracayiga neza kandi Yesu arahabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ndangirize ku murongo wa 42 aho biri tubwira ngo mumvirize ivyakoze mu 9:42 batubwiye ngo bimenyekana hehe Iyopa hose benshi bizera umwami Yesu. Iri jambo ni rigufi mugabo ririmwo iyo ryaje riva. C'est une conséquence ivuye muri cause, ni ikintu gifite icyo cyavuyeko. Nkaho umenga inkuru irarangiye ngo kubera ibyo dege kuvuga byose rero haki habiki Iyopa hose baramenye ivyabaye, hama Yesu baca baramwizera. Twiyumvire ikintu cyo cyarabaye hano hantu nuko burya ibikorwa vyiza bitubera ikiraro cyo gutwara ubutumwa bwiza ku batarabumenya. Kubera iyo dukoze kuba vyiza ku bantu kanaka baribaza ibibazo naho batatubaza kenshi barabitahana, uyu muntu arabaho cyangwa arigirisha. Burya Imana hanyine Dorukasi yazutse, aya baratubesha ntiyari yapfuye sha, abaporoti barabesha abaporoti bashizemo ibirungo byinshi. Iyi nkuru ari ikintu bongeyeko, abandi batimviriza twamwiyogereje, twabonye yarapfuye, twabonye asubiye kuronka ubuzima. Undi ati nahora mpinga nitwaza amashure, nitwaza ko nize mu Bugiriki, ariko ubu rero iyo Mana irabaho. Mumbwire cyarenda koze ibibazo byinshi, hagiye bavuze ko yapfuye nibiki. None Imana yaje kuduharira ibivuze ko atamuntu abanje gupfa. Nawe uti uya rero mutama biravuga ngo atakuva amaraso ntago ari kwivyaha. Rero burya Imana ukuntu imeze n'umugambi wayo yubakiye ku maraso, ata amaraso avuye ntushobora guharirwa ivyaha. Nuko rero Yesu niwe yatumye Petero azura Dorukasi, kandi uwo Yesu niwe yapfuye azira ivyaha vyawe. Nukuri ndemeye kwihana jewe umwubaho mu gisagara ca Bujumbura, ndavyemeye. Hariho abantu batazobumviriza kuko imitima yabo yavuye kure, mugabo kandi uyihaye umwanya ukagira n'icyo ukoze mu buzima bwabo, benshi mu byo ushoboye uzosanga ukwegera umutima wabo hama ubutumwa bwiza uvuga bwakigwe. Ntibisubira ko umuntu atatanga aratanga atabwenge burimwo mugira bavyumve, mugabo kandi gutanga bizozana ubucuti hagati yawe n'uwahawe, hama nawe kubera yambute ubutumwa bwiza ufise muri wewe uzogenda umuba hafi, hama azokubaza ibibazo. Niyo kubaza ibibazo mushingira ntaye kandi bazocamira ati uwo muntu yakijijwe. Haleluya. Yesu yavuze igihe haje umugore akamogesha amarira yiwe, yavuze ngo ibi bintu bizogirana, bizokwama bivugwa igihe cyose. None aho muze muri Minevamu turavyigisha ko ntituravuga ijya nkuru kujya nyeniri, mbwa byo tuvuga byose byobakiye ku cyo Yesu yakorewe hajya kiya kibanza. Le service iratuma ubutumwa bwiza butahugwa.
baratahura kamere y'Imana neza, bakumva yuko iyo Mana ibaho ari nyabuntu, ariyo kwizegwa, ari urukundo, ari Imana ifise impuhwe, bageze akayegera maze bakakira ubutumwa bwiza. Imana yagwa icyubahiro. Benshi bazi ntibazi kuvuga, benshi bazi ntazi gutangura abantu mu kiganiro. Genda muramutse ku mugoroba mushira agasukari, none ariko kuvyara. Genda umukesi ariko gusohora umukobwa. Genda utangure ushyiraho ibiraro, wifatanye nawe, bizotuma ubutumwa bwiza bwakigwa, bizotuma kumviriza hama Yesu atahugwa. Turatuvugana mu gisata turimo kivuga butumwa, turafise ikibazo, hari imigwi yatunaniye gushikira. Tugenda kubwira ubutumwa bwiza abakozi basigara muhira, ariko abapatron batunaniye kuronka. Turafise intege nke. Kubera iki? Mwena abo hamwe naho umenga urabarengeye, umenga abo bokumviriza, ariko boss ari we igure portail cyo kiri kibazo ndahera he, umenga usubira inyuma. Kubera iki? Imigenderanire yawe nawe iracyagora kubaka. Ahubwo twayihaye intego yuko dufonsa, ntihugire ubwoba, ikibintu gutwara ingeso mbi, ikibintu kutubaha umuntu, yugaye umusezerano amahoro meza kandi umwubahe. Mbwa yaguhaye umwanya nawe watumwe n'Imana, amajambo ashaka kuyaronka kumuganiriza. Imana yabwe icyubahiro. Ivyo dukora bitwegereza abantu bataramenya Imana, maze kubera cyavuka ubucuti kwaca dutahuza abantu ubutumwa bwiza. Haleluya. Kubera yuko n'ishengero ryagiye ritwara nabi, iyo ndakivuga ko kirababaje. Kubera yuko n'intaye yacu tagiye zirapfa, hageze hana abantu batagomba kumva ivy'iwacu kandi ari by'ukuri, kuko bacafatira ibintu mu kivunga. Ariko iyo uronse umuntu Imana ikugurira ku muryango, ukamuba hafi naho yoba umwe, aja kuronka la vraie version y'agakiza, aja gutahura inkuru y'ukuri y'agakiza, apana iyo yumvise muri bus canke mu kabare cye mu binyamakuru. Muraja kuganira, araja kubaza, uraja kumwishura mu gateka kiwe, kanaja gutahura. Nibuka sindi ko pastor yamavyibuka, twize vuga ubutumwa bwiza muri 2010 aha mu Kigoba ha. Umuntu wabwiye ubutumwa bwiza hari kwa gatandatu tugenda ku mazu, arambwiye ati mukozi w'Imana, ivyo muvuga je sindabihakanye, mugabo umenye yuko nahora nkora pastor kandi yanturije ipasi, urakenera nakirakiza kava hehe. Ndakubwira uri wacu uvuga gute? Utongera ntiyera kijijwe kana mu pastor. Cyari bigoye. Ingiye twahavuye ntavye nibuka na jewe. Ntavye nibuka. Mugabo byasigaye aha. Cyari bigoye kumuva imbere. Kuvuga ngo yari mugenzanje mugabo ngira ntaraboka uvyekeye kukubita abakozi. Cyari bigoye. Uyo rero ucumenga uwo mutahana mugasangira mukirigwana basa kavyibagira kugira uvuga ibindi basi by'iwawe. Hari igihe ivy'Imana igura gutahura bikaza gutahurirwa mu cuti umuntu yaguhaye. Hamwe naho kuri bucuti bubandanye uratanga bisi menshi, amayite menshi, hamwe na hamwe hari ibintu banza kujura mufasha cyane cyane nimba ari ibintu akeneye mu kuba kwa misi yose, mukabandanya uri kuratarira ubutumwa bwiza uzobiba muri we. Haleluya. Tuvuge dute? Ndangiza. Inkomoko n'agaciro k'ikuba vyiza tuvuge dute? Ikuba dukora vyose biva mu nshuti zaniye n'Imana muri gwa rugendo kubwigisha twiha ku munsi. Aho tuzonesha kamere yo kwikunda, kamere yo kwitwararika, kamere yo kuhagara kuri kahise kacu, tuneshe kamere ituma dukora ibintu mu mvo itariyo. Kandi muri urwo rugendo tuzotahura neza ivy'Imana yaduhaye,
tubihe n'agaciro, hama niyo twumvira bizotuma Imana ishika ku buzima bw'abantu, habe intervention divine mu buzima bw'abantu, kandi bizotuma n'abandi bantu baca batangura kwiga ingene bakorera Imana, kandi Imana izoshimwa, hama bitumwe n'abandi bantu bagira ante bakira umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahezagire cyane gose.